byanshikiye uno munsi. Nibikiga kaka ni ngorane wahuye nazo. Wese sinzi no vyita. Ndiko ndi mu miti gito ndiko ndarondera utuntu nyenda biko tworonke utuntu twoshira mu kanwa. Ntabwo uri umuntu yitwa Famba. Famba? Kuki ukanguka? Ubona kumenginda ibintu byose uzohora umwara ko wishakiye kwera ino. Umwanya wose nibiki wowe wibaza iki muri wewe? Ndani ivyo nje ukora. Wibaza ko ndikikoropera kino ndawo office. Wonega wambuga we. Kwabandi Magakarati katruwa. Guma hamwe kwaba kwizindi mbwa zirirwa zipfa wo kabukiramba kwisi. Uri imbwa y'isega. Shakupfe umva rero. Shakupfe umva no kugira ikintu kimwe. Kuno munsi ninje ndo mubosi wawe. Abantu bariko barangira ku buryajya. Bangize ku buryajya kuva kera. Uno munsi bakaba bariko barigira inshuti kuri jewe. Zinda bakorera iki? Egibibuza bajya bigusa. Ahacha tuvuga ku reka gufatanya. Reka. Ibyo nagomba kubisoma ukaboti ku mutwe. Nashaka nakubaze uracagiye ko wambwiye ko papa yitavye Imana. Nashaka ndakubaze papa yitavye Imana gute? Reka rumwenze. Ibice bikanira bankamana n'uko yajeje arutinya ko komandiro mu mwembe wanjye. Ndabe nimburi imbwa ya mbere. Dumwembe ona dumwembe wanjye. Telefone n'uyifise. Telefone n'uyifise. Nekanda kiguhebi. Kuwa. Ingenda kubona, ningenda mubona mushikawe. Agenera sabiririza mu barabara. Wazi ngenda saho. Akanagenda kararira ngo uri umugabo w'imbwa.